Umushikiranganji wa mbere w'u Burundi Alain Guillaume Bunyoni ahejeje gutangaza agakuru keza ku banyonga amakinga mu gisagara ca Bujumbura inyuma y'ingingo yafashwe n'ubushikiranganji mu vyo bujejwe harimwo umutekano yabuza amakinga za bajaji ndetse na za moto gukorera mu bibanza bimwe bimwe mu gisagara ca Bujumbura. Umushikiranganji wa mbere Alain Guillaume Bunyoni akaba ahejeje kugira ivyo atangaza kuri iyo ngingo. Abatari bake bari basavye ko iyo ngingo gose yofutwa kuko ibangamiye ubuzima bw'abanyagihugu ndetse ngo yashize mu bukene imiryango itari mike y'abarundi. Turaza kugaruka ku vyo umushikiranganji wa mbere Alain Guillaume Bunyoni yatangaje. Uyo mushikiranganji kandi akaba yanatangaje ivyo leta yari yiyemeje kurangura, ikamenyesha ko bitagenze neza kubera impamvu turibuze kubabwira muri ano makuru twabateguriye. Muraza kubikurikira byose mu buryo bw'idonido. Muri ano makuru kandi turaza kubabwira inkuru y'umubabaro. Hari umumenyesha makuru yitavye Imana. Uyo mumenyesha makuru urupfu rwiwe nagwo rukaba rwababaje abantu cane bariko barabikurikira ndetse n'abari bamuzi. Umumenyesha makuru rero akaba yitavye Imana. Uyo yapfuye akaba yitwa Thierry Niyungeko, akaba yarazwi cane ku izina rya Taiga. Turaza kugaruka ku vy'urwo rupfu rw'uyo mumenyesha makuru. Hari n'andi makuru atandukanye abariko aravurwa irya nino ivyagiye biratangazwa n'abategetsi, biba biriko biragarukwa ko ku mbuga ngurukana bumenyi ndetse n'ayandi yose muba mutegerezwa kumenya. Ndagenda ndayagushikiriza mu buryo bw'idonido. Wipfuza kurajwa mu bambere bashikirwa n'amakuru n'ibiganiro mwene nk'ibi tugushikiriza, urafyonda kuri subscribe dushize ko inkuru igushikire mu bambere. Kaze mwese tugiye kubana. Turazi ko ku banywanyi bacu bari ngaha mu Burundi ndetse n'abari mu bihugu vy'abanye nibagiye namwe muri irya nino mu bihugu bitandukanye vya Afrika, mwese muba mukurikiye amakuru n'ibiganiro tubashikiriza. Uyu ni umwanya w'amakuru mu buryo buramvuye. Kano makuru yacu tuyatangurire kuri no nkuru hiciye ku masonga. Ni inkuru y'umubabaro mu muryango w'abamenyesha makuru ngaha mu Burundi. Umenyesha makuru yitavye Imana. Yo menyesha makuru akaba yitwa Thierry Niyungeko alias Taiga, akaba atakiri mu bazima. Umuryango w'abamenyesha makuru akaba wakiranye umubabaro urupfu rwa Thierry Niyungeko warazwi cane ku izina rya Taiga. Uko rupfu rukaba rwashitse kuri no wa kane higenekerezo rya 14 z'ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi 2022. Uwo nyakwigendera akaba yaramenyerewe cane mu makuru y'inkino nk'ufata amasanamu akongera akaba umwanditsi. Abamuzi bakaba bazomwibukira ku rukundo, inkuru ndetse no gutwenza vyamuranga. Tukaba rero natwebwe nka ICTV duhojeje umuryango wabuze ndetse n'umuryango w'abamenyesha makuru, twese turifatanije n'umuryango kuri uyo mugenzi wacu yitavye Imana. Imana imwakire mu bayo. Dare nabikubwiye ku vyatangajwe na mushikiranganji wa mbere Alain Guillaume Bunyoni. Alain Guillaume Bunyoni yavuze ko hari hamwe mu makinga ashobora kwemererwa gukorera mu gisagara ca Bujumbura, ariko ivyo bikazobaho kuganira gusa. Akaba yamenyesheje ko rero hagiye kugira igikorwa. Umushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu bukaba bwari buherutse gufatira ingingo yigiza kure hagati mu gisagara ca Bujumbura abanyonga ivyuma vyose bidashitsa amapinane, vyaba ibica amafaranga canke ivy'abiyunguruza basanzwe. Ingingo yavuzwe ko vyinshi ndetse bamwe bakanasaba ko iyo ngingo yofutwa nyabona kuko iriko irashira imiryango itari mike mu bukene. Ivyo rero vyagiye bikunda kuvugwa cane. Umushikiranganji w'intwaro hagati Gervais Ndirakobuca akavuga ko iyo ngingo ari ntabanduka kandi ko itegerezwa gushirwa mu ngiro. Ati umuti urura ariko uzonyobwa. Gervais Ndirakobuca rero akaba yaragiye arabivuga, ariko n'abashinga amateka bakaba baragiye bakunda gusaba ko iyo ngingo gose yofutwa kuko ibangamiye abanyagihugu. Umushikiranganji Gervais Ndirakobuca akavuga ko iyo ngingo ari ntabanduka kuko yafashwe n'abatekinisiye. Amakuru rero ahejeje kudushikira nuko nkuko vyatangajwe n'umushikiranganji wa mbere Alain Guillaume Bunyoni, yagize ico avuga ndetse akanatanga umwizero kuri bamwe bakoresha amakinga mu gisagara ca Bujumbura. Umushinga amateka yatowe Keti akaba yasavye umushikiranganji wa mbere ko bogira akagongwe iyo ngingo iriko ikora ku buzima bw'abanyagisagara yofutwa na cane ko ivuguruza ingingo y'umushikiranganji isaba abanyagisagara kwiyungunganya n'ukorohereza abiyunguruza. Alain Guillaume Bunyoni akaba yishuye ati iyo ngingo yafashwe n'ubundi mu ntumbero yo korosha uburyo bwo kwiyunguruza.
uwo mushikiranganje wa mbere asigura ko ikibazo babaye abanyonga ivyo vyuma kuko ngo bakomeza barenga amategeko, kuko ngo baguma barenga amategeko, kandi ngo n'ubu iyo barungitswe ruguru mu zindi ntara ndetse no mu bindi bice vy'igisagara ca Bujumbura aho barekuriwe gukorera, ngo babandanya kurenga amategeko, aho umwe aheka babiri canke batatu ku moto canke kwikinga. Ariko ico umushikiranganje wa mbere yavuze, avuga ko nk'abarwaye amakonyera bashaka ngo kwigira canke abagurira abana babo utujeho kuki two kuja ku mashure ngo nta kibazo biteye, aho baho kuvugana gusa, avuga ko ivyo ataki kibazo biteye. Ico rero umushikiranganje wa mbere yavuze kikaba cyatanze umwizero ko abanyonga ikinga badaca amahera bashobora kwemererwa gukora atacamira, bagakoresha ayo makinga mu bundi buryo bwo kwiyunguruza. Jereva umushikiranganje wa mbere Alengiyome Bunyoni akaba avuga ko rero hazobaho ukumvikana kugira harabwe uko ivyo bintu vyokorwa neza, ndetse bigatuma abantu biyunguruza batariko baraca amahera bakoresheje amakinga bashobora gutezurirwa mu gisagara ca Bujumbura bagakoresha ivyo vyuma. Alengiyome Bunyoni umushikiranganje wa mbere mu cegeranyo c'ivyaranguwe na leta arongoye mu mezi atandatu ya mbere y'umwaka wa 2021-2022 akaba yasiguye imbere y'abashinga amateka n'abakenguza amateka amenyesha ko ubushikiranganje bwarushanije mu bikorwa. Umushikiranganje wa mbere akaba asigura ko kubera ari icegeranyo c'igice c'umwaka ngo amanota atangwa ni kuri 50%, ubushikiranganje butatu ngo nibwo bwakoze birashimwa, ubutungane bukaba bwarabonye amajwi 48%, ubw'ubutunzi 48%, hamwe n'ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu, terambere rusangi n'umutekano 70%. Nayo ubushikiranganje butandatu ngo bufise amanota mabi, kandi ko ariko ngo aribwo bwari bukwiye umushinge w'iterambere ry'igihugu. Ubwo bushikiranganje hakaba harimo ubushikiranganje bw'ubudandaji bufise amanota 38%, ubushikiranganje bwaheyase urwaruka inkino n'imico kama bufise 37.8%, ubushikiranganje bw'ubutare n'agataka bufise amanota 37.7%, ubushikiranganje bw'inyubako bukaba bufise amanota 35%, ubushikiranganje bw'uburimyi ubworozi ibidukikije bukaba bufise amanota 33.4%, nayo ubushikiranganje bwo kumenyesha amakuru bukaba bufise 31.3%. Daniel Girase Ndabirabe yarongoye inama nshinga amateka ati natwe abashinga amateka tugiye kuza turaja hariya mu ntara tubaze ko abo mu bushikiranganje bagendera. Arongera ati abashikiranganje koresha cane abo mujejwe nta kuguma mu biro. Imigambi ya leta yaranguwe gushika ku bice hafi 40% mu gice ca mbere c'amezi atandatu y'umwaka 2021 n'umwaka 2022. Umushikiranganje wa mbere akaba yamenyesheje kuri uno wa kane yariko arashikiriza imbere y'inama nshinga amateka na nkenguza amateka icegeranyo c'ivyaranguwe na leta mu mezi atandatu aheze. Naho biruko umushinga amateka Reveriye banteye ubwoba, habona ko ayo manota yotangwa n'abatowe n'abanyagihugu nkuko bitegekanijwe n'ibwirizwa shingiro. Akaba yongereye ko ico cegeranyo catevye gushikirizwa ahantu umushinga amateka Rwasa Agato kababona ko gucererwa gutanga ico cegeranyo hari agahaze. Kuri ivyo mushikiranganje wa mbere Alengiyome Bunyoni yishuye ko ayo manota ajanye n'umwimbu bashitse ko, akaba yamenyesheje ko hari ivyagoranye bivanye n'uburyo butabonetse ku gihe hamwe n'ikiza ca COVID-19. Mu bindi biriko biravugwa mu menyesha makuru katubaza tubikurikire yaje kuvyumviriza turaza turabana ibindi biriko biravugwa. Nta ntambara ihari, bomora none babomboye n'ubu bigende gute? Yaba barafatana rero barubaka amaparasera ninde yatanga. Wewe waraye umuntu parasera hamango pomora none wanje kora amategeko ijavuga okay mikibanza kibarabara ni byiza none kutabyubatse inyungu iri hehe? None za butike zose bagasenyaguye uyu munsi y'amakatse zinjiza bituriko turayahomba mu gihugu. Ibarabara igihubatswe twadufaranga natwo nitwinjira huti iki
mugabo oya umva ni leta nkuzi urumva bagomba kutwereka ko bariko barakora kandi twarabibonye byose no kuzamurashima no kuzamurashima mu kwishikana kwa kweli ivi kwishikana icyo kintu gisigura iki wewe ugiye kwishikana arafu abo mpora mbona bamwe bagaca bagenda bakaroka nayo batazi hamwe rero je mumbabarire uwo biza kumva bikomerekeje yihangane jewe nukuri nje fata ko umuntu ava muri seneri ngo agiye kwishikana haraho akenge kaba kagabanutse none wewe akenge kawe gakwiye neza wo kwirukira ahantu imyaka iraho bamaze baducura gufuni na buhoro atatera mbere wobona reka ndabakara ejo bundi baraje domanda ati imiliyari 54 fye wewe uragiye iyo rero ejo ngiye gukora n'igiki be munyumvira baga bavuga bo baramenyekana zandu zibiri ntizirahera wewe ngugiye hariya rero igiti urashaka kukibona ari nganza marumbo mugabo utazi hariya munsi mu mizi akariyo ukaja kucegamira ndumva zibikurikira mugabo nabo nyene barakwiye gusubira bakicara ibi abamaze kuba ryikasha babesha ngo barasenyera ibyo batubatse banganiki bavuze ngo hari ukuntu ngo babahatira kwinjiramwo yego ni babahate basubire babahate mugabo impera n'imperuka ivyo barabikora kubera yuko bavuga bati burya mu gihe hoba kiri yindi migambwe amatora akagenda neza bidakoze ko duhinyanyura twoca tujahe ariko rero icyo batinya nicyo bazobo